vyari bikomeye ku munsi wa gatandatu hagati ya equipe yitwa Dortmund ku kibuga cyayo Iduna Park mu citwa Classiker. Iyi equipe ya Dortmund yaramutse yakira equipe yitwa Bayern Munchen muri Bundesliga. Iyi yari equipe ya mbere na equipe igira kabiri yakundwa 24 ya Bundesliga birumvikana ko asigaye indwi zigera ku 10 cyane kugira ngo bari bavuye mu ndwi itababereye nziza muri Ligue des Champions yo gusezerwa na Atalanta bakutware montada muri Rusangi kundwa 24 Augsburg batsinze FC Cologne 2-0. Hoffenheim itsindwa na St. Pauli 1-0. Borussia Mönchengladbach itsinda Union Berlin igitsindo 1-0. Werder Bremen batsinda equipe yitwa Heidenheim 2-0. Bayern Leverkusen inganya 1-0 na Mainz 05. Dortmund itsindwa 3-2 na equipe yitwa Bayern Munchen. Stuttgart itsinda equipe yitwa Wolfsburg 4-0. Eintracht Frankfurt itsinda 2-0 equipe yitwa Freiburg mu gihe Hamburg SV batsinzwe ku munsi w'ejo na equipe yitwa Rasenball Leipzig ibitsindo bigera kuri 2-1. Ubwo rero urukino rwo kuraba ndetse no kuganira ko n'urukino rwahuje equipe yitwa Dortmund ku kibuga cyayo yari iramutse yakira equipe yitwa Bayern Munchen y'umugabo witwa Olize. Inagaragara ko yashize akaburungu gakomeye cyane kuri kino gikombe. Shotberg yatanguye bakira ku munota 56 mu gihe Kane yatsinze ku munota 54 ko bagiye kuruhuka n'igitsina 1-0 kuri pass ya Nyabri. Ku munota 70 Kane atsinda penalty mu gihe ku munota 43 Stevenson yaje ko agomba igitsina ku munota 43 ariko kipe yitwa Bayern nka equipe nkuru akagozi nikacika batsinda equipe yitwa Dortmund ku munota 87 ku pass ya Joshua Kimmich nako ku gitsina cya Joshua Kimmich ku munota 87 umuntu yo kwiyumvira Bayern yashize akadomo cyangwa akaburungu ku gikombe cya shampiyona uno mwaka mu gihugu cy'Ubudagi. Ugerageje kurabageza muri kano kanya muri table yabo ujya sumbana amanota difference y'amanota 11 difference mu tagara kuri 11 63 kwa Bayern 52 kwa Dortmund Hoffenheim 46 yanganye na Stuttgart ku mwanya wa 46 zikoroka ni Werder Bremen ku mwanya 16 mu 22 Wolfsburg ku mwanya 20 kuri ku mwanya 17 mu 20 muri Anunga ku mwanya wa 18 ya nyuma ni Heidenheim n'amanota agera kuri 18. Edi Bayern gikombe nibi hasigaye gusa ko peut-être Bundesliga yumvira kugitirika ari mu kabati. Je ndibaza ko ariko kandi peut-être ikaba na advance nziza cyane ko equipe yitwa Bayern cette fois-ci yo kwirelansa no kwiyakanya gakwiye muri Ligue des Champions ko bigaragara ko muri championnat ho basa nk'abamaze kubirangiza ku mumenyereze yitwa Vincent Kompany ubwo nawe cyo donga excuse mu gihe bigaragara kameze nka Manchester United uno munsi gena gusa championnat nawe bigaragara ngo aho bigeze uno munsi ni nk'ahasigaje ihiganwa agomba gufacinga ko no gushiramo ingufu zikomeye cyane gitwa UEFA Champions League. Umuntu yoba hamahanga ngana gute iyi equipe yitwa Bayern uvuze championnat haro championnat no munsi uvuze kenshi abantu tutahura umugwi gusumba uko tahura imigwi uvuze mu Budage numva ko teza ko konvino equipe ya Leverkusen nako ya umva Bayern gusumba izindi zose gusumba nivyo iza Dortmund ziba zari mugabo eske ni equipe ubona ngo iri nziza gutwara igikombe Dortmund ubona ngo iza comme par exemple sinumva ngo ni surprise mugani surprise tufatiye kuri nde kuri equipe ya Bayern. Bageze ku ndwi ya 24 difference amanota 11 hagati yabo na Dortmund. Ubona ngo muri concurrence ya titre cyangwa se muri sheme cyangwa se muri inzira yo kuja kondera igikombe cyo mu Budage Dortmund wabona ngo niyo mukonkira direct wabo umva ngo wabo imbere yuko bakina ino match ni nyuma yuko bakina mva ngo bakinye ino match ubona ngo hariho erwanyuma kuko Dortmund yari ifite amanota 52 equipe ya Bayern ifite amanota 58 imbere yuko bagira kwino june ya 24 bisobanura ngo yari difference y'amanota 6 equipe ya Dortmund yabaye mu ndwi zibiri bari gukiniza inkino za barrage ya Champions League. Bayern Munich yoyo itarekira kina kuko yari yahije muri 8 za mbere ariko iyo Dortmund ivangumiza ko yo kursi y'amanota ashaka kuri 6 uno munsi rero kujuzuka rikacu batsinda ngeraje no kura muri izo nkino zitanu bere gukina
ufashe Dortmund ugafata Hoffenheim ugafata Stuttgart n'izindi ekipe ziri inyuma ino ekipe ya Dortmund ivanga yari ifise course nziza y'inkino na consistency ubona ngo bo inkino zabo muri Bundesliga bariko barazitsinda gutsinda inkino 3 bakanganya imwe mu gihe bani wobo nivyo batangoye hari uburyo bafise izo nkino namunye yo course nkino 3 na draw imwe wabona ko Dortmund yoyo seriousement bobo bari nk'abakonkira kuko uno munsi twaharura ekipe twaharura iri yoza inyuma Dortmund na Bayern ya Leverkusen na uno munsi ni ekipe ubona ngo ntigira ishusho no mwaka bageze mu kibana cya 640 barasuye inyuma warabona na Leverkusen ahubwo yagiye irina nata kuko umugabo witwa Erik ten Hag yayisize habi ya bien sûr mugabo uravye uburyo inyuma ya Leverkusen ten Hag nta naho yayisize kuko yayimanye inkino zingahise zibiri zitatu sivyo erega inyuma y'inkino zitatu ugiye kuraba performance umenyereza yagize inji inyuma ya Erik ten Hag ni nziza cyane mugabo no mu nkino zitanu barutse gukina bobo nta iyo consistency yo kuguma batsinda inkino ntayo bisobanura ngo mukonkira hari bari kumwe directement ya Borussia Dortmund nivyo cyasigaye hafi inkino shika ku 10 difference y'amanota 11 encore une fois yisanzemo nivyo basiganye na Leverkusen nibo bose basigaye muri 8e de finale ya UEFA Champions League umwafise Atalanta Bergamo umwafise Atalanta ufise unafise Arsenal kandi wabona Bayern yoyo tugereje kora mu biharuro iri imbere y'ibivango y'amahirwe gusumbya Leverkusen bisobanura ngo hashobora igihe twisanga muri Champions League muri Bundesliga dusiganye Leverkusen abandi bari gukina mu championa gusa iyo championa gusa muga yoyo iri kirisanga muri inde muri mu championa arenze imwe cyangwa zishakwane ari nazi ko ari na Yigikombe cy'Ubudagi kiriyoni n'izindi zose DFB Pokal sivyo bisobanura ngo bo baramaze kubasezerwa muri DFB Pokal bisobanura ngo uravye imigwi iri ku rutondo karaba Bayern uburyo bo bari kwakipira ino migwi kugira ngo bisanga imbere bazokenera za nguvu habiri mugabo baramaze kuba baba erwanye na zino ekipe zitwa ngo ni nziza ziko zirabirukako rero gutsinda Borussia Dortmund ukayitsindira muhira Signe Iduna Park ekipe ivuye gutakaza qualification muri shock avec le montada kuri Atalanta Bergamo bino vyerekana ko ekipe ya Bayern nkuko bisanzwe ari identity ya Bundesliga basuye kwemeza ko Vincent Kompany peu importe ibikombe ariko ari kwa mugabo na Bundesliga no munsi ayikeneye ko yitwa bakwese Bundesliga ayikeneye dufatiye kuri rukino ariyo shock peut-être mu rugamba rwo kurondera kino gikombe cha Bundesliga c'était mu mado confirmation kuko ugiye kuraba equipe ya Borussia Dortmund niyo opportunité yonyene bwa mbere iri direct bari basigaranye kugira ngo bagabanye kinyoni c'amanota 8 yari hagati yabo kuvuga ngo Dortmund gutsinda byari kubagarukana ku kinyoni c'amanota 5 hagati yabo na Bayern Munich kumbure bakizera Bayern ko Bayern twagiye turabona isezo yatsitaye kuri equipe twiteze ko yo tsitara bivuze ngo bo bitsindiye Bayern kumbure bari kwizera Bayern izo hava yisanga iri kirategura nk'urukino rwa Atalanta bikayikora kigategura nabi match ya championnat kumbure ikinyurano kagabanuka ariko tanke ibi ndabivuze uko kubera ko naravye uburyo umugabo yitwa niko Kovac yakinye match yari yatanguje 11 beza ariko kandi afatiye ku buruwe bari bagize imbere equipe yitwa Atalanta Bergamo muri Ligue des Champions ukanaraba na aje basubirira uburyo byagenze ukaraba inguvu abafana Signe Iduna Park bari bafise cyane hari kintu bari bateguye buri kimwe cyose cyo kumva ngo hano ni mugomba kwava rero credit kuri Bayern yashoboye gusirimonta bino vyose yifashije n'ubundi umukadere wabazwiza rya Joshua Kimmich yabahaye intsinzi bifashije le meilleur buteur wa championnat kabana meilleur buteur wa equipe ariko kandi hari abantu ubu buriye batavuga Orize kubera ko peut-être amaze kumenyera ko ariko ariruka no kuba yotanga assist n'ibindi mugabo ni Orize n'ubundi no munsi peut-être abuzi itangazamakuru ryo barikomeye muri mu gihugu cy'Ubudagi sino no munsi statistique mabiragoye kuvuga abakinyi 3-4 mu bijanye n'abakinyi bakinisha abandi ndavuga ibi by'ama assist nta mukinyi umwe 2-3 bovuga uno mutaravuga Michael Orize ko urabiyaro vyiwe dushaka tumukompara n'abito karabasatirizi no munsi mu bakinyi 10 bafite ibiyaro vyiza Michael Orize ntabari ngaho harahari rega hari ikintu kimwe uno munsi jewe umbwiye ngo umugabo witwa Vincent Kompany atari kiriya gihe ca Alonso citayemo jewe ubundi buri mwaka ntangura nzi ko Bayern izotwara champion itangura nzi ko Bayern bazoyiha vyanke bikunde
kuko je ngono muzi ndavye umugabo witwa Niko Kovac sinamupinze guhera kuri rukino rwa Borussia Dortmund je nsanzwe ntemeranya n'uburyo ahagarika abakinyi mu kibuga yari yabaze muri 3-6 nimba UEFA Champions League utakirimwo nimba DFB Pokal utakirimwo mugabo ugifise aho ugomba kugerageza amahirwe kugera umunsi umwuka wa nyuma wakamye yicaritse Lamine Bensebaini yicaritse Serhou Guirassy yicaritse kapitene wabo Julian Brandt yaravize umugabo witwa Wardemanton na Emily Chan n'umugabo witwa Nico Schotterberg muri defense nimba ufise Wardemanton ukagira umugabo witwa Nico Schotterberg ari niko sakoze cyane yakore Stanzic ni giki kintu kigutuma no munsi wishira kuri yo precipitation yo kumva ngo reka ntanguze Fabio Silva Serhou Guirassy yicara mu gihe ugiye ukina Bayern Munich ariko hari no kuko twemeranye ino defense ya Bayern Munich azari abakinyi bagaragaje fatigue ya match ya Atalanta yarabaruhishije bagaragaje fatigue nivyo mugabo twemeranye ko ino defense ya Bayern Munich ihagazemo Tana Upamecano till now ndi muri ba bantu bavuga ngo bafise defense bayabaye mugabo uburyo bakorera hamwe mediani kabaforo na attack kabaforo barakavaringa buno bubi bwa defense ya Upamecano na Ta ibaza rero kuco wicarika Serhou Guirassy ukicarika Julian Brandt akinira mu mugongo wa Guirassy nko mu numero 10 ukicarika umuraterare mwiza ufise yitwa Lamine Bensebaini uno muzi ukacumbwira ngo je gukina na Bayern Munich ugomba kugabanya ikinyuranyo c'amanota company wewe nta kosa rimwe agomba gukora ubwiza bw'abakinyi biwe uko baba bameze kose ariko abazana uko nyene kiretse babandi bavuye mu mvune uravye umugabo bitwa Alphonso Davies na Jamal Musiala yinjiye asubiriye mugabo ufise Serge Gnabry uruhande rumwe ufise Olizo urundi ufise Diaz nta kintu na kemwe kiguhatiriza kumva wobwira Diaz ngo icara atagwaye nta kintu kiguhatiriza kubwira Olizo canke ngo icara atagwaye iyi niyo mentalite y'abamenyereza barondera insi Dortmund bishize mu kaga kona nabonye nyuma yo gusezerwa muri des Champions n'inyuma yo gutakaza runo rukino ibihuwa biganisha Schotterberg muri Madrid vyafashe vyagize uburemere kuko aravuga ati defense irimo Tana Upamecano utasamishije nuwa aturugero mfise sugo kuba muri equipe itsinda bibiri match retour bakaturomonta sugo kuba muri equipe uwa mbere twari Yigikombe turusha prix de 10 points ico nabonye umugabo ko bace we warafise ico yabonye muri no mwana Jobe Bellingham nibaza ko ariyo mansonje je bamaze kubona oya Jobe Bellingham inje asubiriye yatanguye hanze mugabo umenye ngo Jobe Bellingham ni wafise umwanya muri nya gusumba karere ninje ku munota 75 ngivyo kuri equipe yitwa Bayern Munich bakoze akazi neza cyane nako bashira kaburongo kubijanye na championnat mu gihugu cy'Ubudagi aza kubizigizigeta bigisigaye kurana gwa equipe ya Dortmund ani bo baza baravuye mu kera cyane yes nuko